umugenzi uwo mubwira ati hano wakosheje akosora akuruta kuba wo kwinu urinze winumira ntumubwiye yuko yakosheje mwicwe ntaba ari umugenzi wawe ntaba ari ukuri kiretse wa mugenzi utizera uvuga ati no muntu umwanya n'umwanya ntabwo ndiko ndabona exactly ivyacu biriko biraja hehe position yiwe mu buzima bwawe nuri kurayibona fresh voilà ntari karaza mu buzima bwanje bwati no muntu gusa n'umundi nubwo atwara umugenzi kameme kujya gukusurana n'ivyiza yani cyane gusurana n'ivyiza si wakosheje we nkubwira ati yani ahantu ibintu byagenze neza foshanje n'ubundi kwisi ntitwari tugakwiye kuba injyajya kuko deja umuntu umaze kubona ikosa ryiwe ntubimubwire aba ari ubujyajya wakoze jewe Trezoro ukuntu usanzwe meze sinzi n'abagenzi banje abantu basanzwe banzi bobishingira intaya je iyo ukoze ikintu nikindyohere ndakikubwira kujya nyene ati bro wakosheje iki kintu wagikoze nabi ukuntu uko ari kugikora jewe mission yiwanje nayishikije yo kukubwira ko wankoshereje cyangwa wakosheje ikintu wagikoze nabi nahawe rero ho kunyumviriza utanyumvije sinsubira kuvuga uravyumva les conséquences uraza uzozibona wowe nyene cyangwa ukavyibonera mugabo je nakoze ikintu umugenzi w'ukuri akora cyari cyo kutakubera iki indyarya uravyumva rero iyo maze gukora ico kintu nkabona je nakwije byose ama condition ikintu nari sanse gukora nagikoze muri uwo mwanya mba numva mu mutima nera uko uravyumva rero hariho abantu baba babona ati umugenzi wanje yakoze rikosa sinshobora kumubwira no bandekonye cyangwa ukumva ko adekona muri famille wabo ukabyihorera mubuka umaze kubyihorera rega ubu byishe uramubwiza ukuri ati wewe uradekona ngaha bro nakubwira ati ntushobora kubyinjira ni affaire familiale ukamubwira ati ego ni affaire familiale ibuka ko ufise abavyeyi nanje mfise abandi kandi abavyeyi la plupart y'abavyeyi 95% bose biyumvira kumwe uravyumva bose barera kumwe uravyumva cyane cyane ndiko ndavuga muri population burundaise yiwacu abavyeyi benshi cyanke abavyeyi muri rusangi barera kumwe kandi biyumvira kumwe twese n'iterambere rya twebwe cyangwa se no kubona uruvyaro rwabo rwarateye imbere cyangwa se rumeze neza nico bagwanira mu bisanzwe bagwanira kubona twebwe twagize iki tugize aho twishikana rero muri ico gihe iyo umugenzi wakosheje ni byiza kumubwira ati bro cyangwa sister wewe ahantu kweri wadekonye sana kandi bishobotse ukanamukankamira ukamubwira ati no kintu ushaka kugikora genda kwankiye kandi ni byiza nawe iyo ufise abagenzi baguhanuye so kuvuga ngo niwo wamutanga impanuro ifoko nawe wemera guhanurwa kugira ngo nawe jo uhanuye baze bakumvira urazi yuko Mr. Yani hari abantu badakunda cyane guha agaciro bidingira ni ukubera like bivana na culture cyangwa security y'abantu icyonzi cyo nuko urinze ubona umugenzi aparuvenye kubwira ati kino kintu wakoze sico iri foshanje uriwe mugenzi w'ukuri more than wa mugenzi agusupportinga gusamuki dabizi nta muntu ari perfect naje bwanje sindi perfect je ndinze mbona umugenzi ambwiye ati mingo hano warakoze ikosa cyangwa ibintu nakoze n'amakosa sivyo wewe niwe uba unyumviye impuwe cyane kurusha wa mugenzi wanje uvuze ko uri umugenzi wacu turabona ikosa narimwe nkora vraiment ubwo bugenzi bwanje nabwo wabushingiye mu gihe woba yuko wumva yuko byukuri ubona amakosa then ukayigumizamwe rero ujya mugenzi azo paruvena kubwira ati aha hantu you've done a mistake ihindura nkuko kora nkuko ubwiza ubihindure uwo muntu niwe mugenzi cyane ukuri kurusha ujya muntu yo kubwira yuko byose ari sawa kaje kaje nibatse kino kibazo ro kindi mbega muri ico gihe niba umugenzi by'ukuri ari ujya muntu aguhanura kandi umugenzi ubwiza kumubwira ati hano wakosheje ifu kuhindura ngo nitwibagire yuko hariho n'abagenzi ivyo ubimubwiye ariho beef icihera cyane gose ni musora no kunavugana muba mubaye abanzi none muri ico gihe niba umuntu yari umugenzi wawe umuhanuye aca abifata nka beef akabifata nka omenga bicibiba intambara friendship yabo bantu yoyo wumva bahagaze he nta naho ibihagaze kuko deja umuntu iyo ari umugenzi wawe umuntu yategezwa kukumvira kuko umuntu umaze kuba abagenzi bivana n'amatariki mu mwaravukiye aba ari soit petit frère wawe cyangwa grand frère wawe kandi beratubwira ati sonera ijambo ry'Imana tubwira ati sonera abusumba n'abagusumba sivyo kugira ngo
tuzoshobore kubaho ku isi. Burya ku isi no kumenya kubana n'abantu nico kintu ca mbere kiza imbere. Ifoko tumenya kubana n'abantu, ukamenya ati naka yanka iki naka kundi iki. Ariko naje gusanga ubu abantu b'isi banka ukuri. Nta muntu w'isi n'umwe akunda ukuri. Ukuri kurababaza, ukura vyumva. Si wewe si jewe, ukuri bakumbwiye gutegeza kugira iki kumbabaza. Rero vyiza iyo uronse umuntu w'agaciro mu buzima, je namwita w'agaciro, umuntu aba mpanura akambwira ati bro tigira ukunuko, uwo muntu je ndamukunda gose. Jewe ndafise umugenzi wanje nkunda cyane gose. Umugenzi wanje yari force volonté, urukora vyumva. Nongera ndanamushimira ahari hose. N'umuntu fata nk'icitegerezo mu buzima bwanje. N'umugenzi wanje yitwa MC Andy, benshi baramuzi. Yarafata pena kandaza iwe iminsi 2 kugira impanuro zimara iminota 10 gusa. Ibi ntashobora kunambwira nkataha, ahari hose yumve ko ndamukunda kandi ndamushimiye. Ni MC Andy, ni nyene television yitwa STV. N'umugenzi wanje gose, ni mukuru wanje. Je nakunda kumwita papa kuko ibintu nkorera je nyene biranandenga. Ndanamushimire gose kuko n'umuntu atanjyaja aranambwiza no kuri kenshi. Ukora vyumva? Arambwiza ukuri. N'abagenzi benshi mfise noshimira, ariko muri bo hari abagenzi babiri. N'ubundi yitwa Pati, n'umu DJ, nawe nyene ndamushimiye kuko n'abantu bamba hafi bakampanura ati iki niki kora uku n'abantu mfise ku mutima. Ukora vyumva? Rero ni vyiza kumenya gushimira abantu bakiriho, ukabavuga neza bakiriho, bavyumva gishobora kuvyumva. Nitwiteho kuza turavuga ibibi by'abantu gusa. Rero ni ikintu tuba dukwiye kumenya twebwe abantu, ukavuga ati ugize umuntu w'agaciro mu buzima aguhanura Trezoro, nawe ndabikubwiye uzumubungabunge ntuzumutakaza, kuko azogutuka azokubwiza ukuri. Ukora vyumva mugabo azo ari muri binziza kugira wowe ushobore kugira iki kuhinduka. Ukora vyumva kandi uzoshobore kwigeza ahantu, uzoshobore kuba umuntu muzima ubuzima bwawe, uzugira ico wimariye umariye n'umuryango wawe. Yes. Zino mpano chance ano majambo yani avuze na majambo agoye cyane gutahura ku muntu adashaka kubitahura. Mugo bavuze yuko nivyo azoshika mu buzima ukaronka umuntu canke se inshuti, yavuze umuntu w'agaciro mu buzima bwawe aza ari uwukubwira ibibi vyawe cyane kurusha ivyiza. Bo n'ivyiza arabikubwira itsoke, mugo ibibi cyane akorije apana ibibi gusa byo kugutyoza, ibibi gusa byo guhindura. Uwo muntu uze wiyaranje umugumane cyane, ko yuko umutakaje zutakaje ikintu gikomeye mu buzima bwawe. Ndabizi hano nafise imitima umenga sinzi ukuntu imeze, mugo iyo hageze ikintu cyo guhanurwa ndabinginze muzoze murashira ivyo bindi bintu vyose hasi. Niba ushaka gutera imbere, umuntu wicare aguhanure. Mugenzi wawe mubwiye ati je nakunda kubaza, ndakunda Petit Frere niwe nkunda cyane kubihira mugani wiwe tuburambihira. Bebanze ati Petit Frere ino ndwi yose nirihe kosa nakoze akorije, nirihe kosa nakoze ubona no kosora. Mugo Petit Frere kuwe kuvyo na nitangura kubimubaza byatangiye bimubihira. Mugabo ubunya hageze Mercredi nta kimubaza, arambaza ati kwikutambaje ikintu kibi wakoze ndakubwira ukosora. Kwa yuko imbazi yuko cyane gukosorwa canke se kugirwa inama y'ikosa wakoze ni byiza cyane kurusha kubwirwa gutegwa intege mwikosa ngo wakoze vyiza. Nibibi wakoze tukabifukafuka motive unidukire bifu hagati yanje na yani unamubwiye ngo yani ngo cyose nkavuga ati yani bijya bintu vyo fate nk'akaruru byo kugenda uraririmbira mwibarabara si vyiza tu. Urabireke cyangwa se ubabwira ngo nibindi bintu bibi byose umuntu ashaka kugira bibona yuko byukuri si vyiza, biratuma umuntu agira look imbi mu bantu. Ubireke cyo mvumenga ngo kanaka ngo yamvuze nabi ngavuze. Bro twicare twimere guhanurwa, kandi umve yuko guhanura umugenzi ni vyiza, kuko umugenzi nanje atampanura uwoce namuharura nk'utari umugenzi wanje. Umugenzi wanje anje wose no mushiramo. Sinize yuko rero kuza tubaha umurongo avuga ati mbega babaze gushika wewe ugahanurwa n'umugenzi wawe wavyakiriye gute, cyangwa se bamaze gushika ugahanura umugenzi wawe wabonye yavyakiriye gute. Kujya kuntu yavyakiriye nigo rugezo rw'ubugenzi we mufitaniye. Yes, nzoga nukanuka banezereye cyangwa se
mwakumvise mugabo munkundire tuza tubaha umurongo.